Muramutse inyuma y'ibyabaye i Bujumbura nagira ngo mvuge ibintu bikeye kwijanye nuko na observation nakoze kumbure bishobora no gufasha mu biza bindi bizoza kwera ibintu vy'ibiza ikiza c'est inévitable bikunze gushika mu bihugu vyose. So ndaja gukora ama video makeyi mugabo kugira sindayigire ndende nja kubigabura ubu ngomba mvuge ku kintu kijanye na communication gukwiragiza amakuru munyuma kumeje avuga prevention kurinda impanuka hanyuma ndashobora kuvuga kumbure location sinzi location hajya ahantu bashira ibigwanisho bikomeye mu bantu kumbure n'andi masije mbona ari relative aftermath crisis management n'ibindi ariko ndacavuga kuri communication kugira sinda bivange communication je mbona yabaye very poor très pauvre kubera nta communication officielle yigeze isohoka kuma media abanyagihugu bumviriza burya Facebook muri benshi mugase benshi cyane kandi kuri Facebook biragoye kuruga ikintu officiel kiretse niba gouvernement ifise page abantu bakurikirana cyane mugo nabari kuyikoresha en fait urakombina ariko nabonye gusa general baratuza Gaspard asohora ikintu kuri X bo sinzi umwanya wari uhaciye incident ibaye ariko kandi twomenyesha uko X burya novuga ko ari nka y'abantu bizi mere wanashaka X n'abantu bake si platform ugenda nkuko tuja kuri Facebook nibiki n'ikintu mbona menga kiri elite so X naza ko atarakomenitse abarundi benshi yarakomenitse kumbure abarundi bari muri diaspora I don't know jemuna ko hari kuba communique ku radio y'u Burundi yose ku ma televiziyo y'u Burundi yose aho haba chance ko buri murundi yumvise ibintu vyabaye mu Burundi bo ivyo kwari ku communica opahava intambara incident igitanguye akavuga ati hariho incident y'umuriro nubwo yari kuba beshe ubwo atari intambara je ko abantu bibaje ngo ni intambara ni coup d'etat omwe ivyo bintu biteye ubwoba bakabivanamwo bakavyexwa akavuga ati bon incident yabaye nituramenya icyayiteye mugabo turiko turatohoza ariko nk'abanyagihugu tubasavye mu mere kunuku bakabaha instruction navyo nomenya ko bari kubigenza navuga mugumaho muri mujyame mu nzu mwirinde ku madirisha je ne sais pas bo baba bizintu by'igisirikare n'ibintu by'impanuka mugabo iyo communique igasohoka as soon as possible bigishoboka bakironse information ya mbere ko hari n'ibiko biraturagurika mugabo bakamabanze kumenya ko atari ikintu kiri neferious nk'amakuru nibiki usiko ko nta kudeta baja kubomora ibigwanisho cyo nakivanye musandute anyway akakomunika iyo ariko nshaka kuvuga ko moyen de communication ikaba moyen abamase abanyagihugu na cyane bibujumbura bashaka guca baronka iyo nkuru vyihutirwa kugira ngo ntibapanike kugira ngo ntibatangure kwirukanga ngo harabikanya amasere mu bitaro harabataye abana etc mugabo je nomfishira kuri leta itakoze communication timely mu gihe cyo kandi mu nzira nziza abantu bariko barumviriza ivyo nose rema vyafashije ko abantu bajuragirika ahubwo vyanafashije yuko abantu baspekira batangura kwiyumvira nyene ivyo makudeta batangura kwiyumvira ivyaza M23 zateye abandi sinzi ubureka kona nagwana haci bakora space of course iyo hari vacuum ya information abantu baca bayijumpingamo vacuum muri nature nibaho vacuum izindi elements zijamo mugaye zo space zikozwe hariho information officielle yasohotse umuntango ico gihe omwe abantu bafise aho bahera kugira ngo bavuge ivyo bavuga surtout que bon hamo abantu mu space baje bahumuriza mugabo mva no mu space no muri space baca bamwegeka ku mugambo n'ibiki kandi space ikintu informel ikintu formel et encore une fois space iba yumviriza abantu bake par rapport y'abantu bumviriza amaradio n'ama television donc communication CNDFTD murakwiye kwiga ingene bakora public relations PR kugira ngo igihe cyose habaye incident igihe cyose habaye communication iri importante
mushoboye kuyimenyesha abanyagihugu imbere yuko hatangura kuza ibihuha n'amaspekulation. Nico ndashaka kuvuga kuri communication very poor. Neza ko abantu bagumye muri dilema umunsi wose rirarenga, niyo communication baratuza ntabwo yari clair neza, ntabwo yabwira abantu ivyo bokora. Anyway, nibaza ko kumbure bahigiye icigwa, niba koko biga. Ndaja gukora indi video ku yindi aspect y'irya incident. Mugire umunsi mwiza.